Ndabaramukije amahoro y'Imana ashishikare kubana namwe nongera ndabaha ikaze mu kiganiro cacu nongera mpikaze umusesanguzi wacu. Asante sana Alida kumikaze. Ariko rero reka mbwira akantu kamwe abantu bagiye kubana natwe muri kino kiganiro. Franchement Alida araberewe. Murakoze cyane. Afsireni Sheneti vraiment unapendeza sana. Asante sana. Abona umusesanguzi turiko turabona bamwe mu banyamurenge bariko binjira muri Wazalendo. Vyukuri vyokunda yuko abanyamurenge bo kwinjira muri Wazalendo. Sasa twe twita ngo n'abanyamurenge. Ari umunyamurenge yambwiye ngo buriya ngo mbamudututse. Ngo twiba twita abanyamurenge. Abanyamurenge. Kono mbise babivuga ako twe twita abanyamurenge. Cyumva ngo abanyamurenge. Sasa hari ikintu gitangaje mu by'ukuri. Kumva ko umunyamurenge yinjiye muri Wazalendo. Franchement parle. Ni ikintu gitangaje cyane gose kandi novuga kidasobanutse. Uti kubera iki? Abanyamurenge pardon ni babandi bakura bigishwa ko umuwazalendo ari umwasi wabo. Sibyo iki cyose ngo mugitahura. Abanyamurenge bakuze bigishwa ko umwasi wabo wa mbere ari umuwazalendo. Mugabo uyu munsi turiko tubona abanyamurenge cyangwa se abanyamurenge binjiye muri Wazalendo. Kibazo gikomeye bacumbaza uti koko vyokunda ibyo rero nibyo byakunze. Reka mbona kuvuga ikintu gitangaje. Je nabonye ahantu umuwazalendo cyangwa se umuwazalendo yari kavuga ngo abanyamurenge ni bene wacu. Ntaco dupfa tugowe rumwe. Umwansi dufise niwe mwansi wacu wabo. Ukuvuga umwansi wa Wazalendo niwe mwansi wamve. Ibi byavuze no mu Wazalendo. Ibico kinyo cyantangaje cyane gose. Mugabo ntikigomba no kudutangaza. Uti kubera iki? Hariho urugamba rwatangujwe na wa muzehe ntakunda kuvuga mu nzina Semahanga. N'urugamba yatanguje ubwo kugaragaza mu gufasha Chirombo ariko umwansi w'abakongomani. Iki kintu rero Chirombo yaragikoreye ko cyane. Tshisekedi n'urugamba novuga ko ariko aragwana yakagombye gutangurirako. Sibyo twamubonye Chirombo aho amaze kubona ko atagisirikare afise yarataye umutwe. Arata umutwe kabisa. Mugabo acakora politike yo kubaka igisirikare buke buke no guhandura imvunja. Aka kantu ndakunze ukavuga abantu bakambwira ati none imvunja ahandura abakomanye barwaye imvunja. Mu gisiga cya Kongo hari imvunja. Nukuvuga bari y'abakabiliste bose muri FARDC n'imvunja. Abaroni bo Chirombo yatanguye guhandura akuramo kugira ngo asigarane igisirikare kiri robuste formidable. Kandi bukiye bukazo bishikako. Ndakunze kuvuga ko mu myaka iri imbere tuzosanga igisirikare cya Kongo FARDC kiri mu bisirikare bikomeye cyane ku mugabane wa Afrika. Uti kubera iki? Byari bikwiye ko baca mu bihe nk'ibi bafise umuprezida nka Chirombo akenewe. Kubera ko nubwo Chirombo ho bari amafuti afise nubwo ho bari amanyanga akora mugabo ariko aragaragaza uzalendo, patriotisme neza cyane, ugukunda igihugu no kugikundisha abakongomani. Urugamba rero yaciyagwana n'uruhi amaze gutangura urugamba rwo kubaka igisirikare yaciye akomerezaho urugamba rwo kwereka abakongomani umwasi wabo. Ibi mbona no kumva ikindi kibazo hinga gato unyanganire gato ndakibazo kuko ndagashikeko. Ibi asa n'uwabiciye amarenga ariko ari yamamariza iki kiringo ariko ararongora aho yabwiye abakongomani ati moindre escarmouche ndashobora kubombarda Kigali nibereye Goma.
rya ryari jambo yavuze mugabo rikubiyemwo amajambo menshi. Yego. Hajya rero umuntu yaraciye ubwenge yagomba guca abona directement ko ariko yereka abakongomani ku mwasi wabo ari u Rwanda. Abakongomani bo mu yandi moko byaraboroheye gutahura. Mugabo abo mu bwoko bw'abanyamurenge byari bigoye ko babitahura. Uti kubera iki? Kubera ko uriya mwasi wabo yaza bereka ko ari we mucunguzi wabo, ahubwo umukunzi bafise ari we mwasi wabo. Sivyo? Hano bibutsa ko Kagame yararemye imigwi y'iterabwoba yo kugira yo kwica abanyamurenge. Hano uvuga umugwi wa mbere burya hariho umugwi witwa Mayimayi wa Kagame. Kandi rero buriya Kagame Imana izomuhana cyane. Uti ndavuze kubera iki? Kagame ntafonda ibintu bitabaho. Oya. Ntafonda ibintu bitabaho. Ndabakaro kari très simple wacu. Hano wacu Kagame yarondeye insore bamwe batera amagrenade. Sivyo? Bagaca bagira amadeclaration bakitewe n'imbonera kure zateye 2015. Ni nyuma yaho gato. Numugwi Kagame yaremye w'abanyarwanda harimo n'abarundi yahenze. Bagaca bita ngo nimbonera kure. Akapiblia imbonera kure zirisha abantu zagize iki? Sivyo? Muri Kongo kubera yarasanzwe aziko Mayimayi ihari, acana bakiri umugwi wiwe atari wa Mayimayi oji, mugabo nawe awita Mayimayi. Uyu mugwi rero niwe aca akoresha mu kugira iki? Mu kwica abanyamurenge. Yica abanyamurenge bakidekera ko ari Mayimayi. Abanyamurenge bagaca babona ko ari koko aba Mayimayi oji babisha. Naho sivyo. Kagame yarakoresheje umugwi wiwe yise Mayimayi no mu gukorera amahano ayandi moko y'abakongomani, aho wasanga umwana musambanisha nyina mushikiwe Kagame uyu. So agacaza mu yindi shusho rero nka Kagame agacaza kuramira ba bantu yakoreye ikibi ku ishusho ya Mayimayi. Kisuko mgitahura yafata umugwi yaremye utwa Mayimayi ukaja gukora amahano mu gace kanaka. Kagame nyene agacaza rero nka Kagame nka RDF aje gutabara. Urumva bari abantu Kagame yatabaye bazotahura ko Kagame yari yabakoreye ikibi? Ntibikunda. Araje umwana mwiciye nyina wa mwana aciye amuha bibero. Naba Mayimayi bishima mama wabo. Jewe ndagukunda tora bibero y'amata w'umwana mwana. Ora ariwe yamwishe. Haraka ndi karo nigeze gutanga nerekana ku bantu bakora no Rwanda. Guys, pay attention no Rwanda. U Rwanda n'abantu babi cyane. U Rwanda dufate nk'uburi bakona kubikorera abantu b'abagabo bashatse gukoresha. Niza system nyene baraza bagahishana umugore wawe bagaca baguha uwundi mugore kandi aribo bamuhahisha. Baramwica bakagwapore bakakuzanira babita ikijyagu uriya mu Kirundi. Ziyanze gwazana umuntu yabuze ngira ni ikijyagu. Kagame akakuzanira ikijyagu pore wihangane agaca kuronda muri bya bizongereza ivyiwe bimwe bamenyereza muri bya bindi. Turakuzana nunda ku marestress n'ababana wabyara ruwa mugore wa mbere akabahishano bagapfa hama ukabyarana na wa wundi bagu mugabo kibaze ngo nabana wabyaye munayo shwi nababo. So tweneze n'abanyamurenge ibi rero nivyo yakoreye abanyamurenge. Tshisekedi rero amaze kubibona arabona ko vraiment kugira ngo abanyamurenge batahuze ukuri bisaba ko agwana na propaganda za Kagame. Yaciye atanguza urugamba rwo guhangana na propaganda. Buriya Tshisekedi yaba yaranze cyo yosororeye yo gusorora nunda zokumenya. Tshisekedi yaba yaranze yosororeye naramufashije urugamba rwo kwerekana Kagame uwariwe fasi y'abanyamurenge. Jana naramufashije vraiment sindi ko ndisabira mugabo naramufashije kabisa. Tshisekedi rero atanga urugamba rwo kugwana rwo guhangana na propaganda z'u Rwanda. Mugabo cette fois-ci aya naciromba racyubwenge mu moko arenga amajana 4 yaramaze kubona ko Kagame ubwoko buri ko mutuma aguma muri Kongo sebere by'abanyamurenge.
Tshisekedi yaciye abanka wa mwungere yemera guheba inka 99 akaja kurondera inka imwe yazimiye. Ubwo Tshisekedi ariko aragwana no kwereka abanyamurenge yuko ari abakongomani. Mwabibonye ko Wazalendo nawe yatangiye kwemanga ikanaririmba yuko abanyamurenge ari bene wabo basangiye umwansi. Wabibonye nawe ko abanyamurenge batangiye kwinjira muri Wazalendo. Iki ni ikintu gikomeye cyane. Uyu Patrick Muyaya ari muri Amerika kuganira sana n'abanyamurenge, kandi abanyamurenge benshi baramaze gutahura, franchement plus de 80% baramaze gutahura ko Kagame ari propaganda ariko arabagirako. Sasa istoshe abafise ingorane sana n'aba banyamurenge bo ngaha muri Kivu, za Minembwe, za Uvira, za Nord Kivu, sivyo? Niyo bafise ikibazo. Uti bafise ikibazo gute? Bari kubakogwa ko business na bene wabo. Harabo bene wabo Kagame yifatiye abagira inyeguyiyo. Sinzi ko nawe yabasambaje n'abakobwa babo navyonze. Birira bya Moise Nyarugabo n'ibindi. Sivyo? Eko. Aba rero nibo bafukamye mu nda bene wabo. Nukuvuga abanyamurenge bo ngaha muri Nord Kivu na Sud. Bo baramaze kubona ubwa Kagame. Barawubonye. Donc basanzwe babuze. Mugabo ntibashobora kumwiyamiriza. Kubera iki? Nta bushobozi bafise bwo kumwiyamiriza. Je peux vous donner un petit exemple. Bari abanyamurenge novuga bafashwe anotage muri Kamanyora. Sivyo? Ego. Baraje ngo bakoresha ibiganiro bavuga uko babayeho, donc berekane ko M23 na RDF babafashe neza. Hewe bamwe baja kuri media bakavuga ko bakeneye gusubizwaho muri Uvira, batagomba kwitwa impunzi mu gihugu cyabo. Barabishe. Uraho ubugome bwabo, babafasha amasanamu aho basi gutuma bakata bijya bavuze. Barabirekuye mu ngabo bahitamo guca babica. Abagabo 5 n'abagore 3 bishwe n'u Rwanda. Nukuvuga aba nabagaragaje ko u Rwanda ari propaganda rubakorako. Mani majambo bagumuye abandi banyamurenge. Yacatanga karorero arabica Azarani, bose arabica, babahamba Kamanyora. Harose kujogora. Donc aba bari muri za Minembwe, za Rugezi, za Bijombo .0 n'ahandi bajya barashaka kwigaragambya biyamiriza u Rwanda. Twigwaneho ikibamesa par contre ahubwo twigwaneho ibakoresha mu kwiyamamaza berekana ko u Rwanda ari gwiza ahubwo umwansi ari Kongo. Ibiro ntibitangaje kuba uyu munsi turiko turabona abanyamurenge batangiye kwinjira muri Wazalendo. Tugire kudushaka bubakwe kudushaka kuri bo, yani berekanye ko batahuye umwasi wabo uwariwe. Afuro Chirombo arakwiye medaille. Arakwiye medaille kabisa. Kuko ibintu ariko arakora ni byinshi cyane. Yego. Yubakwe. Nibaze ko abaye convaincre cyane nabitahuye. Tubandanye rero bwana Mususanguzi, tumaze imisi twumva ukungane president wa Kongo. President wa Kongo. Bamwita Faci Beto. Na cyane. Ukungane yateguye inama y'abakongomani bose abamuyoboka n'abatanga. Inama no ni biganira ahubwo nimba ntihenze. Okay, cyari kiganiro ariko nico twakwita inama kwera bijya biganiro by'amahoro. Voilà. Yateguye ibiganiro by'amahoro abakongomani bose harimo abamuyoboka n'abatamuyoboka. Nabyumvise. Reka ndagufashe reka guhogora. Afete nico kibona ahubwo wo rero uri mbonera kuri. Ejo tubona navuze ni Chirombo ari très intelligent. Chirombo yarabonye ko urugamba rugejeje kure. Kandi mu by'ukuri Chirombo je sindamubona mugabo ndiko ndabikora ariko arakora. Urabona ko ari iciteka. Umugabo Chirombo abonye Kagame yamukubise hasi. Kagame abonye akubiswe hasi aciye atangura no guhagurutsa abakongomani OG batavuga rumwe nawe. Chirombo ati Kagame wowe twamaze kumenya, subira hasi.
calm down. Nta jambo dufise. Chirombo cyategura ibiganiro bihuza abakongomani bose. Yego. Abatavuga rumwe nawe, abavuga rumwe nawe kugira ngo bicare kujya bivuze kuri table. Barabire hamwe ikibazo cy'umutekano wa Kongo. Bagitorera umuti hamwe. Ariko mu by'ukuri uyu muntu yarakoze ibintu bizima. Ariko rero musisanguze baratubwira yuko Moise Katumbi atigeze yitaba iyo nama. Ndabizi. None yo baretse kwitaba. Je vais te dire pourquoi Katumbi atitavye. Nivyo rishaka kumenya. Sasa ibintu bikorera kuri Kongo. Copier coller ku byabaye mu Burundi. Burya ni jambo ry'Imana rivuga ngo umunyakibi yiruka atakimwirutseko. Yego. CNDD-FDD yarateguye ibiganiro nk'ivyo ko batavuga rumwe. Baciye biruka. Ibiganiro by'amahoro kugira ngo bitagenda neza tubirabire hamwe. Hama wewe uciye wiruka si kwasa. Ngiranwa nabanka amahoro. Uyu ro Moise Katumbi je ngo ndamuvugiye ko sivyo sindamuvuga ko byinshi. Moise Katumbi ari mu bantu batavuga rumwe na leta ya Kongo sivyo ari muri ba bandi bakamisha ibiziga by'abakongomani. Uyu ari muri mvuge gute sinzi ko namwita umukabiliste baso oya numukagamiste aho numukagamiste kubera ko Kagame niwe ari gukamisha amaraso y'abakongomani. Moise Katumbi ararahera rengo ati ibyo biganiro ntabyo nzamo sinitaba ahubwo aca afata n'abandi bakongomani benshi abashiramo propaganda ati biriya ntimubije ngo bijya biganiro mwitabe. Ariko Chirombo yiba umwicanyi yihanya akavuga ati ingo twicarane tuganire ku biganiro by'amahoro ibintu tubishire turabintu tubitunganye bigende neza woca umuhunga. Katumbi rero ati ibyo biganiro ntabyo njemo kubera ko yararabye agiye mu biganiro basi nta yindi mpamvu nimwe bazoba bafise yo kuguma bagana muri Kongo kubera ko aba Bakatumbi niba abandi bakenera ko intambara iguma irandagata Kongo ntironka amahoro. Ibi rero ntibibatangaze bene abacirombo yabasomye mu mitwe kera yarazi ko Bakatumbi bazobaho kubera iki yagiye ku butegetsi batamushaka. Ico bifuza ko abakorera sico yakoze. Ariko rero ico ngiye kuvuga ni giki kuba Katumbi yaciye atanguza propagande no kubandi ngo ntibaje muri ibya biganiro ntibikuraho umutego Chirombo yateze. Iyi ni imwe muri strategie Chirombo yakinye yo kugira ngo abakongomani bamubone wari. Moi je veux la paix. Ivyo mumvuga ko ni muze twicara ku ntebe y'ibiganiro tubitorere umuti. Tubiganire ko tubitorere umuti. Mugabo abandi bati ishwida twe ntitugukeneye. Chirombo acafatira ngaha nyene. Ntimubikeneye. Reko ngore mwabonye badashaka amahoro. Mwabonye abashigikiye intambara abashaka ko muguma mupfa nabo. So mwumva rero yuko iki gikorwa Chirombo yakoze ni igikorwa gihambaye cyane. Buriya hari ibintu hari abantu batanyurwa. Laissez-moi vous dire la vérité. Batangura ngo Chirombo muri leta gouvernement Kongo ngo abanyamurenge baracinyijwe. Buriya hari amoko atagira n'umudepite n'umwe cyane gose. Ngo abanyamurenge bafite benshi. Hari amoko y'abakongomani atagira no mu ofisiye n'umwe mu gisirikare. Mugabo abanyamurenge bafite n'abagenero cyane. Urana Chirombo nubwo yofata dufate nka senkane kuse abanyamurenge akabashira muri government. Nubundi Kagame yeguma abumvisha ko ashatse kubiyegereza kugira ngo abice bimworoheye. Bajyayo ni bantanogegwa. Mugabo icingenzi kandi novuga gihambaye nuko Chirombo yateguye ibiganiro by'amahoro peu importe ababizamo n'abatabizamwo nico cari gihambaye cyane gusoma na cyane cyane. Ariko rero turumva ko Tshisekedi ariko avyitwaramo neza. Ni giki nkawe wewe wovuga ati kugira bigende neza wokora uko canke zogenda gute? Bon
kamena ibanga mwe mwari muzi ko Cirombo ari we yaremye umugwi witwa Wazalendo kumbe ni we yawuremye niwe yawufonze abantu benshi ntabyo bari bazi Cirombo niwe yashizeho Wazalendo arayifinansa kubera ko yari amaze gusoma M23 M23 mbere agenze gute niya kabiri nikizogenda aca aranforsa Wazalendo sivyo so ico gukora nigiki izi ntambara zose reka ragwana ahubwo agomba gukomeza umurego ubwa mbere diplomasi yiwe niyo kugego go hejuru ko dushaka yubaho cyane iki gikorwa cyo guhangana na propaganda z'u Rwanda naco ni cingenzi ariko ro cingenzi gusumba aba Wazalendo bakomeze koza inkoho bakomeze koza inkoho Cirombo bakomeze kwafunisa amasasu kubera ko murazi bajya kumva ururimi umunwa w'inkoho bakomeze kugwana sandute Cirombo aratsinda urugamba ntizo umwanya gato hari umusaza adukurikirana sana yitwa Mpawe n'Imana Nathanael umusaza no hariya imusenyi Tangara mzee salamu alaykum turakuramukije cyane bien faut vraiment turagukunda sana cyane gose abandi namwe turabakunda mugabo uyu musaza akenshi aje kumikigana twandikira akatubwira ati aha numvise byaremeze uku turakuramukije kandi afise n'akabari ifo muze muramutera abantu mwegera hajya muri Tangara muze murahatemberera muhateramira ibinyobwa bya Bralirwa vraiment ntibigira ibiri biri ndumva mu misi zotujana urabe uvyige nta probleme kwa Nathanael nejo twogenda pre wow ni wo kibanda bizigana nejo twahejeje oya ni turahetse okay wari kuri atubwira ukungene ivyo Cirombo yo renforce najeje sana urusasu bayoza inkoho cyane bakomeze koza nibyo murakoze cyane reka renda bacimire cyane ukungene twabanye mu kiganiro nongere shimire n'abadukurikiranye ndababwira ati naho undi mwanya ciao